naho hoba ni saa zine z'ijoro tukayicamo Imana ikaturinda n'ibintu byinshi mwajya amazi nyene. Asante sana uragerageje. Vraiment no musikirundi ndaza kukiduza cyane na cyane ko turabarundi twese. Ariko ndagukosora ijambo rimwe ry'amazi tukayacamwo apana tukayicamwo. Tuva kwa Pastor Ayusto kwerekeza hariya umugwi Redemption Voice okuva nkiri muto cyane sinigeze mbona Imana ibakore yacu. Reka tubanze dutambikano karimbo gato. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse mwiriwe canke igitondo ijoro umutaga mwiza abivana no mudukurikana muherereye inshuti namwe bakoze mukurikana bigarabisha kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Twagarutse mwabibonye ko twaje twakajije turi kumwe na za nkumi zitatu no muzi turi kumwe na zitatu yindi nayo ibana ngwirikire yiroganiza kugira ngo munda mu mwanya haze kuja yike nawe uvyumva. Tutangwe n'indirimbo nziza no muririmbyi umukozi w'Imana ni Pastor Onesmo Yusto kuva mu gihugu ca Tanzania hari yagenda Kenya no Buganda n'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Tubategura uturimbo twakera indirimbo za kera n'indirimbo nshasha zubu zigezweho za generation y'ubu ndetse tutibagiye n'indirimbo z'abadutangura imbere bakera. Harimo n'uyu mukozi w'Imana Yusto Onesmo avuga ati Yesu ni muweza, Yesu arashoboye muravyumva namwe. Muri kino kiganiro sinza kwandisha nyene nkuko namaze kubereka ko nza kuba ndi kumwe n'abandi bantu batatu dusanzwe dukorana hano mu buryo bwanje. Hari Maîtresse Kaboro tukuramutse. Amahoro cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Urugendo rwagushikanye muri zino studio rwagenze gute wewe? Rwagenze neza, Imana yabanye nanje. Ntiwatsitaye kwino rihereretse? Oya, nabwo natsitaye Imana yandinze. Watsitaye kuri rikuru. Opu. Nabirigeze nsita. Okay, Imana ishimwe kutatsitaye. Karutahuye na mperanye ngo aherane ijambo no mu bindi turagwaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Asante sana. Ibubafu bwanje nza kuba ndi kumwe n'umwigeme yitwa Parfait tukuramutse. Amahoro y'Imana. Murakoze cyane namwe amahoro y'Imana bane namwe. Haje kubera mukunda kenshi kuba muri kumwe aragerege nyene ibana umuntu avuze Parfait asanga yavuze bera Parfait nyamba muvuka Ubwo nyene tugomba kureha turi bagufi twese. Kabaye turagwaye kaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Okay, kurundi ruhande nza kuba ndi kumwe na Safi wa Safi tukuramutse. Ego Meze neza? Ego cyane meze neza. Kirundi ubuse ukizi atacamira sana. Turagwaye ikaze muri kino kiganiro. Ego murakoze. Nizira ko igiswahili kiza kuba gike cyane dukoresha Kirundi cyane. Nuko rero nabatuza kwa duteramanye muri kino kiganiro ko ari nawe uraza kumutumira wacu zo guteramana natwe mu ntango geza turangije kino kiganiro. Twabategura ibiryoshe indirimbo nyinshi za none n'iza kera, indirimbo zage zikundwa n'indirimbo wanashema zigikunzwe none musiri bwari za kera. Turabazane barimvye mu gihugu cy'u Burundi bagitangwa nabo bamaze gukora byinshi. Sivyo gusa ariko kandi turagaruka no kubakoze kera bavize indirimbo ziri no mastoke wanashema muza mwari bagiye. Turaza hano tukazibibutsa tukazitamba tukaziririmba namwe mukabandanya guhezagirwa. Twinjire neza muri kino higano nino ndirimbo Yesu ni muweza yuno mukozi w'Imana yitwa Pastor Yusto Onesmo habari ya Zakayo aliyepanda mbuyuni na kwa kuwa Bwana Yesu ni muweza. Nakarimba kufasha kutamba unyeganyega pole pole utiko kutavunagurika. Ndo akamwita kwa jina akisema Zakayo shuka, akashuka. Siku hiyo ikawa ya neema kwa Zakayo akapata wokovu. Basi leo kama Zakayo Yesu anakuita kwa jina fishuka upesi, akuchonge chonge akufanye jinsi apendavyo. Yesu
yitwa Pastor Onesimo Yusto yatuzaniye indirimbo nziza yitwa Yesu ni muweza. Genevieve nta Giswahili azi ariko yishira mu Kirundi yavuze ngo iki hano yavuze Yesu arashoboye ashobora byose. kumbe usigaye ukizi mimi najua Kiswahili azosubire duhere ngo nta Giswahili uzi ndakumvise. Tubwire bibiri mu byashoboye baso tushinge intaye gato twumva. Bibiri mu byashoboye icambere atanga ubuzima gicara gishoboye vraiment. Ikindi kigira kabiri ni washobora guhindura umuntu yari mu ngeso mbagahinduka akaba mu ngeso nziza neza cyane. Asante sana parfaite. Tubwire ikintu ashoboye ni ikihe wowe? ashoboye Microphone right? vuga tubwire rero tubwire. Yesu arashoboye kanatsinda iyo tabashoboye simba ndinga muri kino kibanza. Ashoboye kuma amagara meza, kuduha amagara meza. Amina. Duha imyemu tugahumeka turi bazima n'ibyo aragishoboye kuko hariho byinshi ababyeyi baba batogwa cyangwa inshuti n'abagenzi ariko Imana ikabigura. Amina. Naco gituma rero mvuze ati Yesu arashoboye. Asante sana Amina. Utuvuze ngo kuduha imwembe wamenga vuze ngo kuduha imyembe. Twagiye kwa Safi ni ke kintu nawe uvuga uti vraiment Yesu arashoboye je yaranshoboreye iki narabonye no mu bandi yabashoboreye. Yesu arashoboye narabonye ashoboye byose narabari wacu mu Gatumba ibintu ko birabayo ariko Imana irashoboye byose bikora dukingiye n'ibintu byinshi cyane naho hoba ni saa zine z'ijoro tukayicamo Imana ikaturinda n'ibintu byinshi mwajya amazi nyene. Asante sana uragerageje. Vraiment musi Kirundi ndaza gukiduza cyane cyane ko turabarundi twese. Ariko ndagukosora ijambo rimwe ry'amazi tukayacamwo apana tukayicamwo. Tugatambe yerekeza kano karibu wa Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Ni muweza, anaweza yote. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Ni muweza, aweza yote. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Ni muweza, aweza yote. Kwa Pastor Yusto kwerekeza hariya mu Redemption Voice kuva nkiri muto cyane sinigeze mbona Imana ibakore yacu. Reka tubanze dutambe kano karimo gato. Cyane ngumugororotsi ahebwe nyemerera mama kakanya ngutazire ubyiza wabarege kumbabazi zawe urukundo rwawe gendana nanje urangikuje imbere n'inyuma kuri kumwe nanje sifise ubwoba ugendana nanje ubuzima bwanjye Mana yanjye urukundo rwanje ni wowe gusa no kubaho nkatahe kari wowe mfise ni wowe gusa wewe gusa uvuga rimwe ngaruka umutima wanje urondera we gusa we gusa
grace and favor. Oh Yahweh, we worship you until the end of the times. Oh Yahweh, we worship you. The come and come and follow me. King and Savior, friend of mine. You're one of a kind, the greatest treasure I have found. No more bounds. Now I'm beloved, surrounded. In your name I stand, stronger than, greater than. Devil can't attack. Cause I'm blessed beyond the curse. I'm in love with you because you love me first. Say your word and my heart will rest. And my heart will rest. tugaruke muri studio rero gato mwarimu gatambye kabisa mwarimu kanyukuye ariko kandi tugaruke kuri no mugwi Redemption Voice umugwi warinze indirimbo nyinshi kandi nziza zageze kora ku mitima ya benshi ino ndirimbo yitwa ni wewe gusa ngo mbushire ikindi kintu Genevieve Maîtresse Kaboro ni wewe gusugira gute bavuze ngo uvuga rimwe nkaruhuka nawe shiraho ikindi kintu niwe gusa wenyine atanga ubuzima yego Yeah. okay perfect shiraho ikintu kimwe ni wewe gusugira iki ni wowe gusa utanga urugo horera uhakomeze ni watanga urugo disi rero nyine nawe yazihetse ikagoyagoye ariko kandi ni washobora no kuzikomeza niwe ashobora no gutanga amahoro yabuze niwe nyine ashobora no gusubiza hamwe batandukanye mu rukundo canke mu rugo ivyo vyama vyabaye ariko Redemption Voice bakavuga bati ni wewe gusa mana nibwo aho satani yosara ni wewe gusa ushobora kumuhwamika murabona safi ni wewe gusugira gute shiraho atanga ubwenge disi ishure yo gasanga umuntu yatazi kwandika kimwe guteranya kimwe akakimenya atarazi ko kimwe guteranya kimwe bingana kimwe kirekire cyangwa bingana bibiri apana ariko shigaro kimwe guteranya ikindi kimwe niyo makuce kiba kirekire oya bingana bibiri aha tuvugira ngo ni wewe gusa je nabonye mana itama ni kirundi cyane byevye yabishoboye twigishe twigire twambe kirundi gatonga aha And my heart will rest. jewe simenya namba sinzi ni wewe gusa no kubona kari wewe kari wewe gusa wewe gusa uvuga rimwe ngaruka wewe gusa umutima wanje rondera wewe gusa ni wewe gusa ugiye kubira busanga nicyo ndabishoboye mbere ko basonga arira oya reka tera abasumbije oya ego nabasumbije iratura kabaye oya gira nawe gira Blessed beyond the curse. I'm in love with you because you love me first. Say your word and my heart will rest. And my heart will rest. ya wabishoboye ingene nayo urabe je nabazi bagiye no kubona
birangiye binyanikiye Jose begerageza tawe nawe shana Zofume nigira kuri umwe muri mwe Agenda abonye umuntu azoduserukira Genevieve akaba wa mbere Safa akaba wa gatatu Yageze wa kabiri nokero uwa kabiri mutamwumva wari we cyondo wa nyuma byabaye ngiye kwishuri kubaranya niga yarazobeye gutabaleze Kirundi Nuko dusohotse no ndirimo ni wewe gusa ni keke ntigusigiye ino ndirimbo dore kwande kwa Safi indirimbo igusigiye iki na Kirundi yo indirimbo igusigiye iki ikintu usigaranye kivuneye muri no ndirimbo ni iki ikintu usigaranye nkuye muri no ndirimbo uyu muririmbyi yararirimbye neza aravuga ati ni wewe gusa ubundi ugiye kubiraba ni Imana yonyene ishobora byose abana b'abantu ushobora kubizera ko uyu munsi baguhiki ejo bakaguhemukira cyangwa ushobora kuba uri muri koma nyoko wawe ntahashika na so wawe ntahashika ariko ya Mana yonyene gusa ya irahashika haleluya amina parfait nawe ino ndirimbo nike kintu ukuye muri usigaranye nawe icyo usigaranye nuko iyo ndirimbo yatubwiye ngo ni wowe gusa utanga amahoro nkumva nduhutse nkaruhuka mu bisanzwe Imana ni itanga amahoro atanga n'ubuzima byose irabitanga atanga n'ubutsima cyane n'imboga n'uburobe ariko sinzi kitanga akabenzi n'akabenzi rakaza c'est vrai n'umushirira muza mu bisanzwe byose tubironkera muri make itanga byose kandi nyene katurutira byose ucuvyumva cyane indutira byose kabisa wareka kutarishimangira kari izina ryawe yandutiye byose abisi bose bakuru reka uriko uravuga izina rya Parfait nuko rero twimuka gato twusimbira kandi tugarukana wa muririmbyi twabwiye ko yitwa Ayusto Honest mu muri no ndirimbo bango ntutinye uko ndi kumwe nawe Redemption Voice bavuze ngo ni wowe gusa niwagaruka katubwira ngo ntutinye ni yamani ziva ngo ntutinye ndi kumwe nawe zaciye muri kano k'umukozi w'Imana Ayusto Honest turamugarukanye muri kino kiganiro umviriza Uyu ni Ayusto Honest nkuko twabivuze ubwa mbere muri ya ndirimbo yatangura kino kiganiro tumugarukana zana indirimbo bango usihogope indirimbo ubona yuko namwe mutarayimenya neza ariko tukayizana kugira ngo muyimenyeshe n'abandi n'aba batarayimenya namwe mudukurikirana mujane n'ino ndirimbo ngo usihogope umviriza usihogope mama usihogope kaka usihogope dada usihogope uko nawe usifadhaike yeye ni Mungu wako atakutia nguvu atakusaidia atakushika kwa mkono wa kuume wa haki yake
Kumva ivyo birungo wewe. Pastor Ayuso Onesimo twari kumwe kandi muri no ndirimbo yiwe gira kabiri canke ikurikirana na yandi twatangurirako avuga ngo ntutinye usiogope umuntu atazi kirundi canke igiswahili ntiyoranirwa na ndiyo maze avuga ngo usiogope nyene ushomba yuko avuze ngo ntutinye birumvikana safi ndiza neza ku giswahili ngaha natwe naho tutakeze turagerageza vraiment oh ya Evernie navuze vraiment yego sha ufatiye kuri no ndirimbo nziza y'ino mukozi w'Imana Pastor Ayusto Onesimo avuze ngo usiogope mu giswahili mu kirundi vuga ngo ntutinye iri jambo ritumereza ku muntu ari mu gihe ikihe wewe nka safi muto hii neno ina basi basi si ni nyimbo kwa katika Kiswahili lakini tunaitafsiri kwa Kirundi. Okay, kwa Kirundi basi mimi acha nipande kwenye Kirundi. Okay, indirimbo igenda bagi abantu bafite ibibazo bafite ibibazo mu rugo Imana irababwira ati nibatinye Imana iri kumwe nabo irababona ibyo byose bariko baracamo imfuvyi bagi abantu abavyeyi batagira abagabo abavyeyi batagira abagabo abafakazi abo nibo bagombye kwita abavyeyi batagira mu Kirundi babita abafakazi abafakazi ntibatinye nabo ntibatinye Imana iri hama iryo jambo ogerekeza kuri bande nogerekeza ari nka wewe wogira uti ntuti nogerekeza nko ku cyane abana b'imfuvyi niryo nocerekeza novuga ngo ijambo ryo bafashe kuko hari ibintu camwo utagira umuvyeyi aguhanura kuremesha ugasanga uri kuri ibako wenye n'ubwawe abakeneye umuntu aza kukuremesha n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabarane n'abababaye umva sinoza kunezerwa hari abandi bababaye cyo gituma Imana ikiduhumuriza ati nimutsinye ibyo muri ko muracamwo nimutsinye umubabaro wanyu urashobora guhinduka umunezero yego Maîtresse Kaboro iri jambo ritumbereza kuri bande ntawe wabobora ibwiye iri jambo ndaritumbereza nko ku bana hariho kumbure ba Parfait na Safi bavuze ku bintu by'imfuvyi n'abapfakazi n'ibiki ariko ndaritumbereza ku bana hariho abana bashobora gukurira mu buzima bubi kandi bari kumwe n'abavyeyi ugasanga abavyeyi babo batandukanye bakira abana bakabura urukundo rw'abavyeyi bigatuma abana bangaza imitima yabo
bigatuma bahura n'ingorane bakiri abana bato cyane. Ariko nagira ndababwire ko atahantu habi Imana itokura umuntu nibatinye kubw'ibihe babona byoba biriko biraza imbere yabo. Bashobora gutinya kubera ko bavuga ati bivanye n'ubuzima nakuriyemwo nta hantu nzogera, kuko hariho akantu Satani aca yamazana akamakwereka yuko bivanye na bwa buzima wakuriramo bya bihe bibi umuryango wavukiyemo ukenye yuko ataho uzopfugeze. Ntakagutera ubwoba, ntutinye, wowe ramiriza gusa wizera Imana, usenga Imana. Igihe cyawe kigeze ibyo byose bizohinduka, hamwe haramarira hasigare hari munzu. Ijambo ry'Imana niryo ribivuga neza ngo umugororotsi yorarararira ariko bugaca mu gatondo impundu zikavuga. Rero ntatinye, akomere, ntagire ubwoba bw'ibyo bihabona. Abifate nk'uko ari akantu gatoyi, ari inzira Imana iriko iramuhingura kugira ngo ejo azobe ukomeye, adashingire ntabandi aho Imana yamukuye. Nuko iryo n'iryo jambo nobatekerera, ntibatinye kubw'ibihe bariko baracamo. Hariho nk'umumama, ikindi kintu novuga, umumama ashobora kubabona mu rugo bimeze nabi, agatinya akumva yuko atoshobora kubaho mu gihe bavanye n'umupapa wiwe, akumva atoshobora kubaho mu gihe bavanye n'umugore wiwe kubw'ibihe bibi bariko baracamwe. Ariko ntibatinye, hariho Imana itumenyera ubuzima, ikatumenyera imbere twebwe ubwacu tutarahamenya, ikatwambutsa ya misozi yose tugashika muri Edeni zacu. Amen. Sikuri muvuga butuma akomeye wewe. Haleluya. Amina. Amavuta y'Imana arushirize kugwira kuri wewe. Amina. Agure no kuri bano bose turi kumwe muri kino kiganiro no kuri mwe dukurikiranye. Murumvise insiguro idasanzwe yari no jambo rivango untutinye. Nawe ahuri urafise uwo tumureza kuri no jambo cumwandikira ka message uti inshuti yanje hari igano numvise numva mu indirimbo ivango ntutinye. Uti nawe ntutinye, Imana izogufasha. Nuko tubandanye imbere gato kandi uno muririmbyi avuga ati ntutinye, Imana iri kumwe nawe, ntugire ubwoba, ntiwihebure. N'amajambo aboneka muri Yesaya 43 ku murongo wa mbere. Uno muririmbyi nawe aravuga ati rero igituma tudakwiye gutinya nuko mwijuru hari Imana, kandi mwijuru dufise Yesu akora. Hallelujah.
abaririmbyi rero mu gihugu cy'u Rwanda Chance na Ben murabazi mwarabamenye bafite indirimbo nyinshi zageze kura ku mitima ya benshi naho uno munsi twazizanye namwe kugira ngo zibakore ko indirimbo na yuko natwe tuyiririmbye kandi tuyishimiye kandi atabaza ngo niyo ngo je ntayonzi twasanze twese tuyizi no kuri Yesu arakora safi urizera ko Yesu akora hari abantu bagikekera nyiro babwira ibintu bibiri ufatira ko kemera ko Yesu akora murakoze cyane yego ibintu bibiri byo fatira ko cyane muri iki gihe turi mu gihe gitera ubwoba abantu bose bavuga ngo iki gihe nuko kiratera ubwoba nigitera ubwoba ku Mana na kantu gatonya cyane twizera Imana kubera Imana nishobora byose cyane ari abantu bavuga ngo raba essence raba imirongo ku mabisi raba ibiki ariko byose Yesu arakora ushobora kubihindura mu kanya gato byose Imana irahindura bikagenda neza je uno musi nabonye ko byose byagenze neza cyane abantu sinasanze abantu mwibarabara bariko bararindira amabisi bariko baragwanira amabisi uno musi Imana yakoze irikirabikora neza yakoze vraiment Imana tuyikomera amashiri kirabikora neza amina parfait nawe nike kintu ufatiye kuvuga uti vraiment Yesu ariko arakora icyo nofatira ko icyambere uvuze Yesu arakora hariho abaca bibaza ngo ni bwabuzi akora bwabuzi bwo koza ibyombo bwo kugirane kumesa kugenda muri siporo gukora ubuzi butandukanye oya si ico Yesu akora ibyananiye abana b'abantu bikomakomeye akora ibyo udashobora ibyo utiteze wowe ubwawe ashobora kuvuga ati nibiki none ntiteze ashobora gukora nikiye gishasha ashobora gukora Yesu arashoboye kugukura novuga agukura ikanani agukura irodebayi agushikana ikanani arabishoboye cyane ego kuko irodebayi n'ahantu hari ibibazo ahantu hari ingorane ahantu habi cyane hasuzuguritse Imana irashobora kuhagukura ikagushikana ikanani ego asante sana Genevieve majambo abiri niki kintu washingira ntabana je narabonye Yesu akora je narabonye Imana ikora ya aho umuntu aba atabona inzira ariko Imana ikahaca inzira nk'akarorero ubikiro cy'umuceri kigeze kurangaye kigeze ku bihumbi 5 4 nangahe 3 ariko Imana irabikora mu gisagara ntibarima ntibajya kubagara imyumbati cyangwa ibiki ariko baguma barya none nk'ibyo si ibikorwa by'Imana irakora Yesu arakora n'umuceri ukazimba ariko tukoma umuceri ukazimba nikaguma ikora kandi guma yitwa Imana akantu karakomeye uko rero burakoze ariko tuvuga kuri nondi bivango Yesu arakora twabashikije indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye z'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye mwabumvise muri kino kiganiro ariko ikiganiro cyacu nano kirangiriye dusozera kuri no ndirimbo ya Chance na Ben ariko turango Yesu arakora mwumvise byinshi bano baririmbyi bagenzanje bano dukorana hano bagiye baca hirya no hino bavuga ati Yesu arakora ni ibintu byananiranye ugasanga arabikoze bigenze neza kino kiganiro ni hano kirangiriye ariko kandi ibiganiro byacu biracabandanya ubananye mukurikana ibigero cyo kuri Tasiso Community TV kuri micro muri kona Protet turakingiwe mfatikanije mu buryo bwanje na Maîtresse Kaboro tubasezere bye bye okay parfait tubasezere bye bagira umwisi mwiza aho baherereye hose ego amahoro y'Imana ashikara kubana nabo asante sana safi sezera bakurikirana ciao abasezera mu gishimo ngo ciao nibibagire akaboro nibibagire akaboro yego okay nuko rero nshuti nimwe bakunze bakora dukurikirana kino kigano twategurira no kinagiriye aho kandi wagikurikiranye gira bya bindi Genevieve yabwira no kufyonda subscribe ukagira partage era comment katubwira ukuntu wacakiriye katubwira cyagufashije cyabaye muri kino kiganiro ari indirimbo canka amajambo yagera avugirwa hano ukatubwira utuje nafashijwe niki ukatwandika muri comment ukadutera intege ariko kandi aho bitagenze neza ukatubwira uti hano hantu muze makosore
mukoze ikintu gikomeye cyane murakoze rero muri inshuti zacu natwe inshuti zanyu tuzogumana kandi turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako tuzosubira mu higanwa tuzokurikirana aho ubutaha twese tuvuze ngo bye ciao ciao. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.